ni ukuri Dudu yararimbye indirimbo iranezera iravuga ngo iyo Satani anyeretse ibyaha byanje ashira hasi akamponyora akamponyoza ukwiyagiriza kwinshi, ariko aravuga ngo uko biri kose uko bisa kose Yesu sinzomuheba. Imana nidufashe cyane gose. Burya umubiri niyo nzitizi ya mbere yo kugororoka no gusenga ku buzima bw'umuntu, kubera ko ivyo umubiri ukunda nivyo mwe muyanka, kandi ivyo mwe muyanka nivyo umubiri ukunda. Ariko hari igihe bimwe na bimwe bisaba yuko wiyambura ivyifuzo vy'umubiri kugira ngo wifatanye n'umutima w'Imana. Hari igihe rimwe na rimwe bisaba yuko uyu mubiri uwanka ukiyanka ugasenga. Gusenga birababaza, kandi gusenga ntago biryoshe cyane gose, biravuna, ariko ukibabaza ugakora cya kindi cy'igikorwa kikubabaza kikuvuna ariko kikagusigira ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Ndagusengeye ntuzogire iherezo ribi. Wani ntambara usishoka uzogira iherezo ryiza, kubera yuko azoba ari ibintu biteye ubwoba. Azoba ari ibintu biteye ubwoba aho uzogenda imbuga ituyicumita ariko vyanke kupfa, witerere mu mazi amazi yanke kukumira, avuge ngo nabona mize ndiko ndabura iyo ndabashira. It will be terrible situation. Azoba ari ibihe bigoye. Imagine gusha imyaka yawe y'ubuzima bwose. Hari abantu Imana itoranya batari innocent, nico gituma ukunda kumva ari amajambo uvuga ni ingabire iratandukanye n'agakiza. Uyu mubiri uraguhenduka kubwira mibi kandi ukaguma gusaba ibintu bigutandukanya n'Imana gusa. Kubigira ni byiza, ariko hari ibintu byinshi umubiri uguhendamwo. Umubiri nawe wundi akubwira ngo ndagukunda bingana gute, umwanya isegondi zimwe muri kurahema zohagarara umwanya mutoya, baca batangura kwiruka barondera morgue baza kugutamwo kugira ubava imbere. Niki kigutera kudahamya Imana? Niki kigutera kutumva yuko kutungana? Niki kigutera nihe confidence igutera kumva yuko n'abari bakomeye uyu munsi ntibakiri mu mwemu y'umubiri? Ariko ikintu kimbabaza kandi giteye ubwoba ni ikintu kivuga ni inyuma y'ubuzima nta kwihana kubaho. Umuntu akaba yanagukoreye ikintu ariko ugitwaye imyaka myinshi muri wewe, uzobura ijuru ushobora kugupfa giturumbuka ubitse inzika y'imyaka, kandi ubika inzika yibereye amahoro. Wo kwideshaja ugakuramo iyo nzika itazokubuza ijuru. Hari abantu benshi baguma bavuga ngo dukundane muvuga urukundo rw'Imana muvuga ibiki, ariko ari mwebwe abantu ba mbere mu bitsisha ari mu mitima yanyu, mu bitsisa ko mu mitima yanyu you calling for holiness. Nimba ari tantine wawe yakuroze ukabimenya, take out of your heart. Nimba ari umuntu yashatse kukwicisha ukabimenya, sohora mu mutima wawe wibera amahoro. Na uguma mubitse ngo yashatse kukwica ariko ntiwapfa, hama bikumarira iki? Kutapfuye. Warukwiye guhimbaza Imana hamukibera amahoro mu mutima.
umwami wacu ntabwo azahemuka kandi ntabwo akoze isoni. biramwiza ati ntabwo azogukoza isoni. mwizere ntabwo azogukoza isoni. mwizigire ntabwo azogukoza isoni. no mu ishyamba ry'inzitane azogucira inzira. azokwama hari ngo aroranye ibitaroranye. azokwama hari ngo ace inzira aho zitari. haleluya, haleluya. rero ndakunda ko umuntu yaje gusenga, the person who came to play, umuntu yaje gusenga asenga, umuntu yaje mu nzu y'Imana ayibamwo. ntukaze wemera ko satani agutwara umwanya wawe wo gusenga kandi waje gusenga. waretse ibitandukanye wari gukora waje mu nzu y'Imana, ariko satani agatuma udakurikirana ibiri mu nzu y'Imana. kandi waretse kwirirwa muhira, waretse n'ibindi ukaza kwinjira mu nzu y'Imana. ariko ukimara kwinjira mu nzu y'Imana, satani akakwiba ibyumviro byawe, agatangura kugutembereza muri negativities, muri negativite z'ibitagenda neza mu buzima bwawe. ariko uyu munsi ndagomba umwiyambure satani, umubwire ni naje gusenga kandi ndasenga kandi ndaronka icyo naje gusengera mu izina rya Yesu. haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ngo guhera mu gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa, buronka ababunyakurana ubuhizi. bisaba ko ubwami bw'Imana ubutwaranirira kandi ukabunyakurana ubuhizi usamaye. satani arakwiba icyo wategerezwa kuronka. Imana idufashe cyane gose. haleluya, haleluya, haleluya. ni ukuri Dudu yararimbye indirimbo iranezera, iravuga ngo iyo satani anyeretse ibyaha byanje ashira hasi akamponyora, akamponyoza ukwiyagiriza kwinshi. ariko aravuga ngo uko biri kose, uko bisa kose, Yesu sinzomuheba. Imana nidufashe cyane gose. satani yaje atangura kugutsikamira,
akakwereka ivyo Imana itarakora, akakwereka impamvu z'uko utohagarara neza, akakwereka impamvu z'uko utomusenga Kristo, akakwereka impamvu z'uko womuheba, yuko nta kintu ariko aragukorera, yuko nta kintu ariko aragufasha, yuko nta kintu uzovamwo, yuko nta kintu atakizogenda atakizokunda. Ariko I want to tell you, ndagomba kukubwira muri kino gitondo, ni igihe cyose Satani azoba ariko arakubwira amajambo nk'ayo y'iterabwoba, uzomenya ahubwo ko mw'isi mwemo hari ikintu gikomeye Imana iriko irategura. Satani atagomba yuko winjiramwo, ariko araguhagarika kugira ngo ureke kucinjiramwo. Ariko igihe cyose uzokumva ijwi nk'iryo, uzovuga nti ahubwo nimba nahora ndondera Imana 5% ngira nongereho 20%, kubera ko hari ikintu kidasanzwe kigomba gukoreka. Kandi ibyo ni wabikora, ndabizi uzobona igitangaza c'Imana ku buzima bwawe. Imana nihabwa icubahiro cyane. Haleluya, haleluya. Nimba waje gusenga, take your time, fata umwanya wawe, senga. Nimba waje gusenga, iyambure. Uyu mubiri turawukunda, kandi niwo ubugingo burimwo. Our soul is in our body. Ubugingo bwacu buri muri uyu mubiri. Once uyu mubiri ukuweho, ukavaho, ubugingo bwacu busubira kuri nyenebwo, ariwe Kristo Yesu. Asangwa uhagaze neza. Ariko mu gihe udahagaze neza, ubugingo bwawe buja kuri sekibi, ariwe Satani. Ariko uyu mubiri niyo nzitizi ya mbere umuntu ashobora kugira umubuza gushobora kwegera Imana no gusenga. Reka ndakubwira ikintu kimwe, burya umubiri niyo nzitizi ya mbere yo kugororoka no gusenga ku buzima bw'umuntu, kubera ko ivyo umubiri ukunda nivyo mwemu yanka, kandi ivyo mwemu yanka nivyo umubiri ukunda. Ariko hari igihe bimwe na bimwe bisaba yuko wiyambura ivyifuzo vy'umubiri kugira ngo wifatanye n'umutima w'Imana. Hari igihe rimwe na rimwe bisaba yuko uyu mubiri uwanka, ukiyanka, ugasenga. Gusenga birababaza, kandi gusenga ntago biryoshe cyane gose, biravuna. Ariko ukibabaza, ugakora cya kindi cy'igikorwa kikubabaza, kikuvuna, ariko kikagusigira ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Imana dusenga ntabwo izoguma mu gacerere mu gihe turiko turayisenga, naho itodukorera 100% ngaha ku isi, ntabwo twiteze kuyivako, ntabwo twiteze kuyirekura. Bari abasore batatu, Meshaki, Shadraka na Abednego, baravuze ngo ntabwo dufukamira Bayali, ntabwo dufukamira igishushanyo umwami yari yashizeho. Kandi Imana niyadutabara ni byiza, kandi itanadutabaye mu maboko yawe, ntabwo twiteguye gufukamira igishushanyo. Igihe cyose uzokumva yuko at any cost, ku kiguzi cyose byo gusaba yuko witeguye gufata agakiza no kukazigama, nta kintu Imana itazokora ku buzima bwawe. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ariko ntabwo bizorosha, it's not easy. Birarusha umubiri, biravuna umubiri, but we have to do it. Imana nishimye cyane. Muri iyi minsi heze, Imana yarangendereye itangura kunganiriza ku bijanye n'iherezo cyo mu Congereza yitwa rapture, kugaruka kwa Yesu Kristo. Bene data, umuntu Imana yagiriye faveur akamenya Kristo Yesu, ndagusengeye ntuzogira iherezo ribi. Wani ntambara usishoka, uzogira iherezo ryiza, kubera yuko azoba ari ibintu biteye ubwoba. Azoba ari ibintu biteye ubwoba, aho uzogenda imbuga itoyicumi itariko vyanke kupfa, witerere mu mazi, amazi yanke kukumira, avuge ngo nabona mize ndiko ndabura iyo ndabashira. It will be terrible situation. Azoba ari ibihe bigoye. Imagine
kugusha imyaka yawe y'ubuzima bwose. Naramaze ikintu c'amasaha 2-3 arenga ndiko ndasenga. Was in my room, ndi mu cumba canje nugaye, crying, ndarira amarira menshi ntazi iyo yari karava. I was crying, telling the Lord, uhoraho, kuba naragiriwe faveur nkakumenya. You called me, please help me. Uzumpereze iherezo ryiza. Hari ibintu byinshi Satani ashukisha umuntu kugira ngo amushire igitambara ku maso ntashobore kubona ibiri imbere. Ubanye umukristo wese ku isi ahari, si bose ariko benshi, basenga berekana ibitwaro, mana ingwara, mana famiye, mana amafaranga, mana akazi, mana kazoza, mana umugabo, mana umugore, mana abana banje, mana umutware wanje, whatever, we just play for that. Nibyo abenshi bafise n'isengesho imbere yabo, but you forget your internal life. Nawe uzubaho imyaka myinshi cyane, sinibaza ko uzubaho imyaka 200. Unayishikije ni byiza cyane, ariko imagine kuzobahusha imyaka yose, apana kuzogira ngo hazogera igihe Imana igira imbabazi ngo your days of your life uri mu minyororo na Satani. Babandi wasize wabwira kugiye gukizwa, muriko murashana, babandi baretse ibyaha, babandi wabwiye ngo ndaheze ibyaha ngiye gukizwa, bya bindi byose utakoze wariyimye, byinshi byari kunezera umubiri wawe, ariko ugakizwa, ariko mugashana n'ababikora. Birababaje. Naramaze umwanya wose ndiko ndarira, ndakumbagara hasi, ndaryama hasi, telling Lord, please give me your holiness like always. Mwijuru harera, this heaven we talk about, harera, hari indirimbo tuzaturirimba ngo Imana irerezo ananabera, tukabivuga mu majambo ntituvyumvireho ntitunabibemo, but the heaven is holy, no sin is located there. Igihe marayika Mikayeli yagwaniye umubiri wa Mose usomye muri Yuda, awugwanira na Lucifer ariwe Satani, kubera ukuntu mwijuru hera ntabwo yatinyutse kumutuka cyangwa mubwira ijambo riri Mikayeli. Ukuntu yamubwiye, yabwiye ngo may the Lord rebuke you, Imana iguhane, Imana iguhane. No mu ntambara ya Mikayeli, kubera ukuntu mwijuru hera, Mikayeli n'ubushobozi bwiwe na autorite yose afise, ntiyatinyutse kubwira ikintu kiri Satani, just fight him, avuga ngo Imana iguhane. Imana idufashe cyane rwose. Niba hari isengesho wakora mu buzima bwawe, naho woba ukenye, naho woba ushonje, wotuma ukena ugasonza imyaka 50, ariko ukazubaho utunze imyaka myinshi, ubaye mu mahoro n'umunezero. Uzufata ukwezi nikugahere, amezi 3, 4, 5, 6 utiyumviye kuri kino kintu, just take time. Apana kuguma wibuka inyuma y'ubuzima gusa, apana kuguma wibuka inyuma y'imitwaro gusa no gusengera wishes and whatever. Take your time, iyumvire, uvuge nti who I am, ndinde, tiko nshaki, eske nakurikiye Imana kubera ko aribyo ndabyifuza ko cyane ndashaka kwizo. Nivyo hari byinshi tugomba ko kandi izobikora, ariko there is our destination. Hariho destination yacu dufise yabera, umutima wejejwe. Ntabwo bakoze Imana gusenga usaba ukwezwa, ntabwo ari intege nke.
is not a weakness. Abakozi b'Imana ntabwo bakunda gusaba kwezwa, ntabwo bakunda kwinginga Imana ngo ibahereze kwezwa. Bumva ko bagomba basabira abandi kwezwa gusa. Ukwezwa gusabira abandi nabo uragukeneye, you need it. Umusenzi ukwezi usengera abandi nabo uragukeneye. Twavuze ngo nkiri hano mu isi fashigiye mu ntambara. Igihe uri kuragendagenda mu buzima hariya muri famiye mu muryango hehe, hari ibintu byinshi Satani agenda kurasa kw'imyami, agenda kurasa kw'imyami. N'abaherezi arabaherezi. Ejo namwe nsoma mu bami ku ngoma ya kabiri, aho Salomo yariko arajana isanduku y'isezerano ku rusengero rw'ahera. Siwe yajanye ariko yariko arategura uwo mugirwa wo kujanayo isanduku y'isezerano ahera. Yari kumwe n'abaherezi benshi batanze ibimazi byinshi, inka n'impene nyinshi cyane zidoharuka. Hanyuma biravuga ngo abaherezi bose binjiyemo biyejeje, bose bari biyejeje. Ni kuvuga ko ntabwo ushobora kwiyeza utari ufise umwami Satani yakurasha. Abaherezi bari biyejeje bose, niko birivuga, all of them bose bari biyejeje. Igicu cy'ubwiza bw'Imana kica kiramanuka. Biravuga ngo kubera ubwiza bw'Imana bwari buremereye, biranka ko baresista kuguma bahagaze, bose bisanga baryamye hasi. Iyo ubwiza bw'Imana bumanutse ku mutima wejejwe, ibitangaza n'ibimenyetso birakoreka. Ndakwinginze cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu byucamo, muri bya bindi byose usaba Imana, wamubwira Imana yami guhereza kwezwa no gutungana. Wamubwira Imana iguhereze kwezwa no gutungana. Uvuge ni Lord, please give me your holiness. I want to be holy. Ntago muzi, urabona niba bukoreshwa n'Imana 50%, kubera n'abantu batejejwe barakoreshwa n'Imana. Ntavyo mwari muzi? Ati gute? Hari abantu Imana itoranya batari innocent. Nico gituma ukunda kumva ari amajambo uvuga ni ingabire iratandukanye n'agakiza. Ushobora kubona umuntu afise ingabire mugabo nta gakiza kari muri we, nta vyamwa vy'agakiza kari muri we, biri muri we. Mugabo akaba afise ingabire, mugabo wamuraba ukabona ibikorwa ariko arakora nibisenya imitima y'abantu. Ntazi kuvuga amajambo asa n'imitima y'abantu, ntazi kuremesha abantu, ntazi gukizwa, ntazi gutondeka ibintu. Afise ingabire mugabo nta gakiza afise muri we. So ni nka kujya ushobora kugurura itiyo y'amazi, amazi ntareka kuza nimba muri ejidezo bayuguruye ngo nuko amatiyo acafuye, water flows, amazi aracamo. So iyo Imana yagutoranyije kuba umuvugishwa wayo cyangwa se umukozi wayo, urashobora gukora icyaha ariko ikabandanya igukoresha, ariko ukaba umeze nk'ikiraro abantu bariko baracako barengana, wowe ukaguma muri kijya kibanza, ukagira ingabire mugabo nta sezerano ryo kwezwa no kubona Imana ufise. Urumva ko bibabaje cyane gose. Imana idufashe cyane. Nico gituma uri umusenzi, uri umukozi w'Imana, uri umuririmbyi, uri umuntu wese Imana yashizeho kugira ngo ufashe abandi, kwezwa, kwinginga Imana iguhe kwezwa no gutungana ntago ari intege nke. Tell your God, go in the secret places, jamu kibanza wiherere n'Imana. Cry for your Lord, cry for your Savior. Rira, inginga Imana iguhe kwezwa, uzubona Imana. Ntago twese tuzogenda mu ijuru twumvise inzamba, ariyo bamwe bazova mu mubiri kubera ko iminsi yabo yo kuruhuka yageze. Imana idufashe cyane, Imana idutabare. Praise the Lord. It is not easy.
ariko waba uri umugabo w'ijunja, waba uri umugore w'icubahiro, waba uri umukobwa ahagaze neza, waba uri umusore umeze neza, uyu mubiri ntuguhende. Uyu mubiri Imana ikurinde ntuzoguhemukire. Once waguhindutse gatoya uzorondera aho wawubonye ubure. This flesh, uyu mubiri uraguhenduka kubwira mibi kandi ukaguma gusaba ibintu bigutandukanya n'Imana gusa. Kubigira ni byiza, ariko hari ibintu byinshi umubiri uguhendamwo. Umubiri nawe wundi akubwira ngo ndagukunda bingana gute, umwanya isegonda zimwe muri kurahema zohagarara, umwanya mutoya baca batangura kwiruka barondera morgue baza kugutamwo kugira ubave imbere, ntugume imbere yabo. Baca batangura kwiruka barondera mu gisagara cyose morgue baza kugushiramo, kandi ni wa wundi yakubwira ni ko atobaho atagufise, ni wa wundi yakubwira yuko uri umuntu w'agaciro mu buzima bwiwe. You are very very important person. Yaba ari umugabo wawe, yaba ari umugore wawe, yaba ari umwana wawe, apfa guhera mu izi mwemu ubona agaciro kose kaba gaheze. Naho yokugumana umunsi wose mu cyumba, inyuma y'iminota mikeya aca gushira amapama mu matwi no mu mazuru kugira ngo ntuze kumunukira. Iki nico bita umubiri. This is what we call flesh. Ico tugerageza kugwanira ijoro n'umurango tukacitaho kikadutandukanya n'ubwiza bw'Imana, kikadukoresha amakosa menshi. We should twari dukwiye kurira amarira yo kwifatanya n'Imana. We tell God, please, ndashaka kuzogira iherezo ryiza. I want you to be with me. Iyo mbonye umuntu yahagaze yigize ikintu avuga ni wo umubiri ntabwo uraguhinduka. Umunsi umubiri waguhindutse, amagufa azokoroha, inyama zorohe. Iyo umuntu apfuye nyuma y'iminsi 3 yonyene atari muri morgue, iminsi 4 inda iba yasambutse, ibyo mu nda biba byamaze gutangura kubora. Cyo gituma umuntu agipfa bacamushiramo ibintu mu amapama mu matwi no mu mazuru, ahantu hose hari umwenge, kubera ko hari amazi, hari ibintu bica bitangura gusohoka muri yo, kubera ko ibyo mu nda biba byamaze, ibyo mu mubiri biba byamaze gupfa no kunuka. So imagine umubiri nk'uyu, izi mwemu ziduhenda, this air, ukagutandukanya n'ubuntu bw'Imana. I play for you, ndakwinginze cyane. Ni byiza gusiga umubiri, ni byiza kuwutwara muri gym, yaba ari umubiri w'amataye manini, yaba ari umubiri w'inzobe, yaba ari umubiri wirabura, yaba ari umubiri mugufi, yaba ari umubiri muremure, icuri cyose uzogira agaciro, ariko ufise zino muhemuzi. But once the air is out of you, the breath of life, imwemu y'ubuzima gusohotsemo, your life will be different. Ubutanguye urugendo rwo kwibagirana no kuva mu byiyumviro by'abantu. Na wa mugore wawe, wa musheri wawe uhora wandikira umubwira ngo uyu munsi undote, azotangura gusenga isengesho ry'uko utosubira kugaruka mu ndoto ziwe, kubera ko akubonye azosipoza ko ari umuzimu wamuteye, ibintu byiwe bice bitangura kononekara. Agenda atanga imitwaro ku bakozi b'Imana, ni maze iminsi ndota umugabo wanje kandi yarapfuye, fasha sinsubire kumurota. This is what we call barrier. Ariko uyu mwami w'abami Yesu Kristo no mu rupfu azojana nawe, inyuma y'ubu buzima azojana nawe. Even niki kigutera kudahamya Imana, niki kigutera kutumva yuko kutungana, niki kigutera, nihe confidence igutera kumva yuko n'abari bakomeye uyu munsi ntibakiri mu mwemu y'umubiri. Ariko ikintu kimbabaza kandi giteye ubwoba ni ikintu kivuga ni inyuma y'ubuzima
nta guhindukira kubaho. Ufite amahirwe yose mu gihe ukuri kurahema. After this life warapfuye, warakoze ibyaha, nuko waragiye. Nawe no gusengera amasengesho ibihumbi ngo Imana ikubabarire. How? Waragiye. You are already, you are gone. Nta hantu muzima n'uwapfuye bagiranira isano. Use your time. Koresha igihe cyawe neza. Ubyutse mu gitondo bwira Imana, Mana nyeza, forgive me, mpindura icare migisha. Ugiye kuryama senga usaba Imana imbabazi. Warabye, wacumuye, wiyumviye wacumuye, umubiri wawe wakoze ibitari bike, you have to say sorry. Ufite kwihanuka turukabwira Imana ikakubabarira. Uraryamye urasinziriye, ubwirwa n'iki kuza kuvyuka? Nivyo by the grace of the Lord turaryama tukavyuka. Mugabo sindakwifurije gupfira mu ndoto. Ariko ikintu kimwe, niko tuja kuryama uzi ko hari ibyaha wakoze uwo munsi. Ntiwinginge Imana ngo ikweze imbabazi zawe zikubeko. Hari abantu benshi baryama ntibavyuke. Hari abantu benshi basinzira ntibavyuke. You have to pray and ask forgiveness for the Lord. I know it's not easy. Ntago byoroshe. Imana idufashe cyane. Imana idutabare. Yesu nadufashe cyane gose. Hari ijambo nasomye rirantera ubwoba, numva ngize ubwoba mu mubiri. Rirambwira ngo kwinjira mu bwami bw'Imana bigereranywa nuko ingamiya, murazi kwingana, za zindi ziba mu bugaragwa. Bigereranywa nk'uko ingamiya woyicisha mu zuru rw'urushinge. Mu zuru ry'urushinge. Murabona cya gihe ufashe urushinge uri kuragerageza kwinzizamwo akanyuzi. Urabona ukuntu ugira amaswata, uhusha. Kandi agashinge akanyuzi gatoya ugahusha inshuro nyinshi. Nta nubwo Bibiliya yavuze iyi microphone, nta nubwo yavuze iyi bafu. Ibaza ingamiya ukuntu ingana. Ingamiya ni zirezire, hariyo n'izisumba uburebure abantu, n'izifite metero 2. Heaven is not easy. So tugituma birivuga ni musenga ubudasiba, namwe mwinga Imana ibeze. Nibyo hari byinshi dusaba Imana, mugabo nari numvira ikintu nto ngena ntakivuze. Nabwiye ko Imana yangendereye irakinyigishaho kugaruka kwa Yesu. Ndarira hafi amasaha 3 ndiko ndarira amarira adahagarara, crying. I was crying. Ndakumbagara hasi vuga Mana, ndakuvugira, ndagukorera hose hatandukanye ku marezo sosio, kandi mfite umugambi wo kukuvugira ubuzima bwanje bwose bwo kubaho. Ariko ikintu kimwe ndagusaba, uzomereze iherezo ryiza. Kubera ko ikikwereka ko ari abakozi b'Imana benshi bazobura ijuru kandi bitwa abakozi b'Imana. Ni ijambo dusoma muri Bibiliya bivuga ngo twirukana abadayimoni mu izina ryawe. Twarasenda abadayimoni mu izina ryawe. Twazanye benshi kuri wewe. Yesu abishuye ni mumve mu maso nk'abakora ibizira mu sinigeze ndabamenya. Abo mumva ari abakristo basanzwe cyane bari abakozi b'Imana. Imana idufashe cyane. I was crying. Arigenza mfata igihe runaka nkaja mu ishamba ku musozi gusenga. Ntatwaye umutwaro wo gusengera impuzu, ibifadika, amafaranga, whatever. Ngiye gusaba ikintu bitwa purity, pure heart. Gushingirwa intara nijoro no kwemerwa nijoro no gukundwa nijoro. Kandi ibanga rya mbere ryo kuronka autorite mu isi imwe ikomeye
ni ikintu bitwa purity, kwezwa.